Urakoze cyane narumvirije igice cy'ibyashikirijwe ni ukuri byanteye amakenga cyane kuko sinzi ko turi ko turarondera ukuri cyangwa ko turi ko turashaka gukomeza urwango amabi mu Burundi. Ibyo muri 65 novuga ko turavye n'ibyo muri 22 byo birafise cyane inzandiko zanditswe ku vyabaye, kuko muri ico gihe naho twari twarikukiye ababirigi bari bagifise ibibanza bikomeye hajya mu Burundi. Dutanguriye ku vyari ko birakogwa muri politike muri ico gihe, twibutse yuko hari imigwi ibiri yavutse mu mugambwe bari ku butegetsi umugambwe Iprona yitwa Casablanca Murumvya. Iyo rero utashoboye gusigura neza icyo ari cyo Casablanca Murumvya, ntushobora kumenya neza ingorane za politike zari zihari. Ubwa mbere icyo novuga nshimika ko kugira abarundi nukuri bagerageze bave mu ntumbero zijanye n'amacakubiri ahagaze ku moko, batangure bibuke yuko abarundi muri 61 batoye ubumwe, batoye ukwikukira, batoye kutaba nko mu Rwanda, kuko Rwagasore yari imbere yabo yarabivuze cyane mu nyandiko ziwe, mu byo yashikirije, amajambo yashikirije abarundi rero baramwumviriye, kandi mubo bakorana bakuru harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abahima, bagarukana iryo jambo ry'abahima, abo bose bari kumwe. Abakuru mu mazina novuga Mirerekano Paul, novuga Ngendandumwe Pierre, novuga Bamina Joseph, novuga Tadesiriye uyu munsi, novuga Bankumuhari Valentin, novuga Muhirwa André. Abo nibo noshira imbere mu biri kizigenza muri ico gihe mu mugambo Iprona, ntibagiye n'uwabaye mu president wa mbere wa Iprona yitwa André Nugu. Rero abarundi batahure yuko abo bantu barakoranye kandi barashikira ku ntwari, barashikira gutsinda abakoroni bari bamaze imyaka baducinyije. Ariko abakoroni ntibaciye bagenda. Abakoroni barakomeje koko intumbero y'ukushaka ku Burundi butokwikukira mu nzira y'ubumwe. Abatari bake barashaka yuko ibyabaye mu Rwanda biba mu Burundi. Rero ingorane nyamukuru yatanguye kuba hagati yabo nyene mejeje kuvuga. Bari kumwe n'umuganwa atari umugani Rwagasore, batangura kuryana. Rero baryanira ibiti gusa. Rero ku bushakashatsi je nagize sinoja kuvugira aba naba,
jewe mvugira Rwagasore n'abarundi bari batoye inzira y'ubumwe. Novuga yuko baba bagiye muri Casablanca, baba bagiye muri Monrovia, bose bakoze amakosa. Ayo makosa nayahe? Nayo kuva mu nzira y'ubumwe bakaja mu nzira y'amoko, kandi bari bihakanye imbere ya Rwagasore, kandi bari bihakanye imbere y'abarundi. Urumva ko bahemukiye cyane igihugu c'u Burundi n'abarundi insinzi bari batoye inzira y'ubumwe. Aho kwisonga y'abafashe iyo nzira hari abakuru b'iyo mirwi batanguye kuri Monrovia, bavuga ko yaruhiye kuvugira abahutu. Hari Mirerekano Paul. Kuri Casablanca hari Muhirwa Andre Ntiruhwamaja, ko muri leta nibo bari bakomeye. Umwe yatwaye ari umushikirangoma wa mbere, uwundi yari umushikirangoma ajejwe ibyo hagati mu gihugu, Ministère de l'Intérieur, la documentation, ibijanye n'umutekano mu gihugu n'ibindi. Harabaye rero novuga ingwano ya politike. Ubwa mbere byatanguriye kutumvikana hagati ya leta yari irongowe na Muhirwa Andre n'inama nshingamateka yari irongowe na Tade Siryuyu Munsi. Tade Siryuyu Munsi nibaza ko mu batagiye muri iyo mice ya Monrovia na Casablanca ari mu ba mbere. Tade Siryuyu Munsi yari umushinga ntahe, kuko ubwo bushinga ntahe yarabugumije. Yarafashije rero kugira ngo ingorane ntizikomeze, uko yari arongoye inama nshingamateka. Mirerekano yari cegera ciwe. Mirerekano yarigeze gufungwa na Muhirwa na Ntiruhwama. Niwe Tade Siryuyu Munsi yagiye ibwami arabisigura kwa Mwambutsa yuko gufunga Mirerekano bitaciye mu mategeko, ko yari umushinga amateka. Hanyuma ararekugwa. Uko kurekugwa kwiwe abari bamushigikiye baragize imyiyerekano cyane cyane muri gendarmerie mu kumushikana muhiriwe. Ariko ingorane ntizahagaze aho turi muri 63. Muri 63 kubera izo ngorane zari hagati y'inama nshingamateka na leta, umwami yarahinduye leta. Hamagara uwari cegera c'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe ko ari we yorongora leta. Naho nyene ntibyabaye atangorane zihabaye, kuko hari habo abari mu nama nshingamateka bamurwanije ngo ntabe mushikirangoma. Ariko Mwambutsa yacishije aho bavuga ati kugira ngo koko ibibazo bitorerwa inyishu ndeka tumushinge, kuko na kare niwe Rwagasore yari yatoye ko yomufasha mu bijanye n'ibikorwa bya leta, kandi yarabikoze neza.
naho bagumije bamurwanya. Ico no kwerekana ngaha gitandukanya cane Ngenandumwe Pierre na Mirerekano nuko Ngenandumwe Pierre ntiyigeze ashira imbere ivy'ubwoko, yarakurikije koko intumbero ya Rwagasore, haba mu by'intwaro hagati mu gihugu canke n'ivyo hanze, kuko yarasabye ko muri Iprona bokomeza inzira y'ivyo bise muri ico gihe non-alignement. Non-alignement no kuvuga iki? No kuvuga kutisuka mu bibazo byari muri ico gihe hagati y'ibihangange ibihugu bikomeye, Amerika n'Uburusiya n'Ubushinwa. Ni nawe yuguruje ambasade ya mbere y'Abashinwa, la Chine communiste mu Burundi. Ibi ndiko ndavuga birakeneye yuko abantu babitahura, kuko niho bamenya ibibazo byose byari bihari, kuko nkurikiye ivyo numvise umukuru w'umugwi Severa ashira imbere n'ivyo abandi bose bavuga, umengo bama bashaka gushiraho ibibazo ku kibazo c'ubuhutu n'ubututsi, ariko bamenye ingene i Burundi cavutse kigakura. Ico ni cambere. Ica kabiri, bamenye kandi yuko hariho ababikokeza bari hanze, influence étrangère zama zihari, nuko tutazishirako, tutazidoma k'urutoke, tukagoma tujyana hamwe natwe ntitumenye yuko hariho abaturyanisha nabo bafise inguvu cane. Aho rero hari inama umushikirangoma wa mbere Pierre Ngenandumwe n'umukuru w'umugambwe, umugambwe bari bawuhinduye, bashiraho Bamina Joseph. Novuga ko n'ivyo ntivyanezereje Mirerekano, kuko we yaguma avuga ati niwe Rwagasore yaraze Iprona, niwe yotegerezwa kubatwara. Amatora yarakozwe, ariko hari abavuga ati hoba harabaye ukwiba amatora. Ibyo kwiba amatora no muri imyaka barabivuga, ibyo birashoboka ko byoba byarabaye, ariko igihambaye nshaka kuvuga nuko hajya bavuga ati Mirerekano bamwase kuko ari umuhutu. Je novuga yuko atari ivyo, kuko uwo bashize ngo arongore Iprona ni Bamina Joseph, nawe n'umuhutu. Rero niba ari kugereranya uwurusha ubuhutu wundi, sinzi ko ari byo tworera gupima, ariko kugereranya uwufise ubukari mu vy'ubuhutu cyangwa uwufise ubukari mu vy'ubututsi, ivyo byoshoboka, kuko vyagiye muri politike. Si kumbure ivy'inkomoko sivyo bikihari, ni vya politike. Noneho na Mirerekano yarakariye cane, amatwa nsumira kuvyo numvise, yarakarira cane Bamina muri ico gihe ko yoba yahemukiye abahutu akemera gukorana n'abatutsi. Muri aho rero muri 63 64 izo ngorane za Casablanca Muronvya zarakomeje, naho iyo koloki y'Igitega bayikoze kugira ngo bayironderere umuti, byarabandanije kuko ntibumvikana, haba mu nama nshingamateka, haba no muri leta, gushika naho
Ngendandumwe atwarwa n'ishavu ko bari bamusabye ko ngo hariho abaminisitiri batatu yokura muri leta, nawe akavuga ati je abaminisitiri ndabemera bakora akazi neza, simbona igituma nobakura. Atwarwa n'ishavu rero asa nk'utanze imihoho, aduga ku gatumba iwe, baramurondera baramubura, umwami arateba arashinga iyindi leta, yahamagaye Nyamoya Albin kugira ngo arongore leta. Aho rero novuga nti mu bijanye n'umurongo uvugira cyane abahutu, babonye yuko iyo leta itwawe n'abakazablanka igiye kubamerera nabi. Izo leta rero uko zagenda zirakurikirana kuko ntizabanye neza kubera ico kibazo c'abantu bashaka ibiti bitwaza ubwoko. Tugere rero muri 65. Aho muri 65 iyo leta ya Moya yaragize ibibazo kubera hari rebellion yo muri Congo, abanyamerika bariko bararwanya, abarusiya n'abashinwa bariko barafasha. Harabaye crise hagati ya Congo n'u Burundi, gushika naho umushikirangoma wa mbere Nyamoya Albin avuga ko igisoda c'u Burundi kirakomeye coshobora gushika i Leopoldville. Yavuze Leopoldville, shaka kuvuga Leopoldville uko ntiyari bwitwe Kinshasa. Niho twe twavyumva turi abana, byatugumye mu mutwe ko byari bisekeje, ariko nshaka kuvuga ko hari ingwano kuko aba rebelle muri ico gihe barazi Burundi, bajya bumva ba Mulele Basumiyalo, barazi Burundi, bari bafise abo bakorana. Haba rero ikibazo muri ambasade ya Amerika na ambasade y'Ubushinwa. Ico kibazo cari ikihe? Ico kibazo cari uko abanyamerika bari barishe umu espion yakora muri ambasade y'Abashinwa y'Umushinwa. Abashinwa batebara baramugundura, bashaka kumufata, nawe ahungira muri ambasade y'Abanyamerika. Ico cabaye ikibazo kinini. Abanyamerika n'Ababirigi bagenda kwa Mwambutsa bamushirako pression cyane, ati Abashinwa bategerezwa kuhava kandi bakorana n'iyo leta yawe, utegerezwa guhindura leta. Iyo leta rero arayihindura, acahamagara Ngendandumwe kuko niwe muntu yabona we n'abamina ko ari bo bari gushobora gushira imbere, gutumbereza ibintu neza, batari cyane muri Casablanca canke Monrovia. Ariko ico yibagiye ngaho nuko Ngendandumwe ari we yari yuguruje ambasade y'Abashinwa mu Burundi. Aho Abanyamerika n'Ababirigi bavyumviye bati uyu muntu koko iyo politika azoyihindura. Inkuru y'umwana isubira inyuma, naho yatwara ubwa mbere Ababirigi baragerageje kumushira mu nzira y'ubuhutu n'ubututsi, aravyanga. Bari babonye ati ko ari umuhutu aje gutwara, tuzogerageza turabe ko intumbero
zoshira imbere nk'ibyo twakoze mu Rwanda, ariko koko Ngendandumwe yarabananiye. Baca rero bagira ubwoba yuko byohava biba nk'ubwa mbere. Barateguye kumugandagura. Iyo ndabivuga kuko nabisomye mu bitabo byashize imbere ijya mirwi y'ibihugu ijejwe iperereza, tuvuga CIA n'umurwi wo mu Bashinwa. Izina rya Ngendandumwe muri liste yabo babishwe nayo n'ingwano ziri hagati yayo ma agence de renseignement, izina rya Ngendandumwe ririmo. Sinzi ko hari abarundi benshi baba babizi ivyo birimo, ariko ntitwohakana yuko hari abanyepolitike bamwe, nk'uko nabyo nyene twavyumvise mu bakora politike muri ico gihe, yuko hariho abanyepolitike bamwe batakunda yuko Ngendandumwe agaruka, cane cane atabashize muri leta. Ariko ahanini turavye uko ubwicanyi bwahabaye, ukwica Ngendandumwe byabaye, bavuga ko ari umuntu yakorera ambasade y'Abanyamerika w'umunyarwanda Gonzalve Muyenzi yoba yaramurashe. Hari abandi bavuga bati hariho umu agent wo muri CIA yari ahari, ari we yoba yaramwishe. Muri ico gihe rero vya bindi by'abarundi babona ibintu hafi, babona ko ari ivyabo gusa, baciye bafata abanyepolitike bo muri Casablanca barabafunga, bagire amatohoza barabe yuko ari bo boba bateguye kumwica. Ahanini tuzi ko ata kintu kinini cashitseho. Ibyo rero novuga yuko biri mu vyashavuje abanyepolitike b'abahutu, novuga b'abahutiza, ngo ndagukoresha ijambo hutiza uko vyagiye muri politike, ntibikiri y'ubwoko nkomoko canke ubwoko bw'imibereho. Barashavura cyane bati n'abatutsi bamwishe, barabafunga. N'abamina nawe nyene yaciye aba umushikirangoma w'imfatakibanza muri ico gihe. Mu byo yashikirije byaraboneka yuko yakozwe ku mutima nawe, akavuga ko aba muri Casablanca babikoze. Hariho rero muri ico gihe amatora yarateguwe mu mugambwe Iprona. Murumva yuko icuka kibi cariko kiraduga cane hagati y'abanyepolitike, bamwe biyitirira ubuhutu, abandi biyitirira ubututsi, Moronvia na Casablanca. Uko kwicwa kwa Ngendandumwe kwaravyunyuye, noneho baja mu nteguro y'amatora batakiri Iprona igwanya Pepe, ariko ari abahutu n'abatutsi bariko baragwana muri ivyo by'amatora. Ni naco gituma bashikirije uko amatora yagenze, ntibavuze ngo ni Iprona yatsinze Pepe, oya, bavuze ati abahutu baratsinze abatutsi. Mu kwezi kwa gatanu 1965. Murumva ko icuka kibi cyari kigeze kure koko.
hamwe avuga ngo ishavu ry'abanyagihugu, oya, byari iryo shavu ry'abanyepolitike niryo ryazanye, zatumye ibintu biyangara rwose. Ikindi cashavuje abanyepolitike bavugira ubuhutu nuko ikibazo cyaciye gishikira mu minwe y'umwami Mwambutsa, ikibazo ikihe cyo gutora umushikirangoma wa mbere. Kuri Mwambutsa cyari ikibazo gikomeye cyane, abonye ko ibintu byagenze, abo yishimiriye Genadumwe, Rwagasore baragandaguwe, none izi ngorane ziri hagati y'abatutsi n'abahutu ndazitorera inyishu gute? We yarakiri muri, novuga muri logique ya kera yuko abaganwa atari abahutu cyangwa abatutsi. Aca arabona ati reka ngerageze mfate uwutari umuhutu cyangwa umututsi kugira ngo turabe yuko icyo kibazo twogitorera inyishu. Niho yagena Bihumugani Leopold bavukana, amushinga kurongora leta. Abo bavugira ubuhutu ishavu noneho riraduga kurusha, baca rero biyumvira gutegura gutembagaza umwami, bashinge leta ya Repubulika kandi bayigire ahanini nk'iyari mu Rwanda. Iyi nkuru y'umwana isubira inyuma aho Mirerekano arekuriwe muri 1963 sinibuka itariki neza, kubera izo ngorane zari zihari, atinya ko basubira kumufunga, yarahunze ahungira mu Rwanda. Aho murazi mu Rwanda ipolitike yari kiriri irakorwa, yaraharahuye bitari bike, abizana rero mu Burundi, aho yari afise n'umurwi witandukanije n'umurwi w'abakiri bato w'imisore bita Jeunesse Nationaliste Rwagasore. Nawe arashinga icyo yise Jeunesse Nationaliste Mirerekano. Yari ikomeye cyane iwabo ibukeye Busangana, turaza kubivuga. Aho rero bategura itembagazwa ry'umwami muri 1965, turabe ingene igihugu cari cifashe mu ntwaro. Umwami niwe yatwara muri ico gihe, ariko mu nzego turaba inzego uko zari zimeze, dufashe urwego rw'inama nshingamateka, abahutu nibo bari benshi. No mu nama nshingamateka hamwe bavuga bureau de l'assemblée, bagize bureau irimwo abahutu gusa. Ico naco cyaratumye abo muri Casablanca bona ati noneho turapfuye, nta politike tugisubira gukora, n'amashinga amateka itwaye ubwoko bumwe. Nibaza ko no ngaho hakozwe amakosa, kuko dufate nka tadesigiye umunsi
nababwiye ko ari we yarongora inama nshingamateka ubwa mbere kandi ko yafashije Myiyerekano kugira ngo arekugwe, ntibamutoye kumushinga amateka. Byerekana yuko ya consigne y'ubuhutu yakozwe cyane no ku muntu atikekwa ko yoba ari muri Casablanca, kuko tadesigiye umunsi ntabwo yari muri Casablanca. Aho rero turavye no muri leta naho biha yari mushikirangoma wa mbere, abari mu nama mu bushikirangoma abahutu nibo bari benshi. Dufate uko igisoda n'ikijandarume cyari gitunganijwe, umwami yari yagerageje ko bose boba bafise ibibanza bingana muri gendarmerie no muri armée. Gendarmerie yatwarwa na Serukwavu Antoine, yari umubanyi, umuhungu we twariganye muri primaire. Abo bose mvuga amazina je narababonye, ko abana babo twariganye abatari bake, twaragenderanira. Mu gisoda wararongoye igisoda yari Capitaine Michel Micombero, yari secrétaire d'État. Haba mu bagendarme, haba mu basoda, abazungu bari bakihari, bavuye batevye gose. Novuga nkaho je naronka permis yanje yo gutwara umuduga, nafise imyaka 18. Uwasinye kuri permis yanje yari umubirigi yitwa Joani, ndavyibuka neza. Nukuvuga ko naho abarundi barimwo batari bake, n'abazungu bari bahari, ababirigi. Nta kintu rero cari gushobora gukorwa ababirigi batagihezagiye. Aho muri 1965 harabaye ingorane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Novuga ko yanatanguye muri 1963 kubera inyenzi zatera ahanini zava i Burundi. Harabaye ingorane, yaba Ngendandumwe, yaba Nyamoya, bose bagize umurongo umwe. Niho banavuga ibijanye na Gonzalo Muyenzi ko yari umunyarwanda, bakabishiramo ko navyo vyoba byaratumye Ngendandumwe bamugandagura. Ariko koko je nshaka gushimira ko cane bijya by'ingwano hagati y'Abashinwa n'Abanyamerika. Muri ico gihe rero bariko barategura gutembagaza umwami, kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icumi naho vyateguriwe. Myiyerekano yarateguye abanyagihugu, abategurira iwabo. Igituma ari bukeye na busangana byageze ibibazo ni kubera ariho Myiyerekano yakorera cyane. Novuga nti nta handi mu gihugu habaye ingorane nk'izo, tari nk'Ibujumbura nyene, kubera niho habereye kudeta. Aho rero kudeta yabaye mu kwezi kwa Gitugutu
nukuri ukwezi kwa gitugutu ni kubi mu Burundi, amabi nka yose niho yabereye, dushizemo n'ukwezi kwa kane. Ariko ukwezi kwa gitugutu ni ukwezi kwadutwaye Rwagasore, rudutwara Ndadaye, rudutwara n'abo banyagihugu bapfuye, n'abanyepolitike bari bakomeye, abo nyene bagumutse, abasoda batari bake bapfiriye mu makambi aho habereye iyo kudeta. Ukwezi kwa gitugutu ni kubi koko. Tuvuge n'ivyo muri 1993 vyabaye, sinzi y'abantu bagapfa. Abarundi baba bakwiye kwama bibuka uko kwezi kwa gitugutu, bakiyumvira kuko ubwo bubi ingene bwohera. Ingorane rero yatanguriye mu gisoda. Amakambi atari make yarafashwe, abasoda b'abatutsi baricwa, no kugira ngo iyo ngwano ihagarare, wari chef d'état-major muri ico gihe yari umuwirigi. Iyo we yemera ko iyo kudeta ihaba, yari kuhaba, yitwa Verhoeven. Verhoeven rero yarabonye yuko abasoda novuga loyaliste badashoboye kugwanya abari bafashe amakambi. Yari Kamuha, hariho n'indi ka yarimwe bigwanisho cyane, yari hafi ya Atene, muri ico gihe yitwa Atene Royal. Ayo makambi yari yafashwe. Sabwe? Serukwavu, oya ntiyafashwe na Serukwavu, yafashwe n'abasoda b'abahutu. Kwavu yari muri gendarmerie, yarafashije gatoya, ariko mu gitondo kare yarabonye yuko aho Verhoeven ahamagariye abakomando b'Igitega, yabonye yuko bigira bife. Acaratse imodoka arahunga, ahungira mu Rwanda. Serukwavu kandi niho yapfiriye, ntiyagarutse mu Burundi. Abasigaye barafashwe. Serukwavu yari yateye ikirimba c'ibwami. Aho rero ibusangana uko byatanguye, hajya ibyo Ndayicariye yavuze, no musaba yuko yokurikiza icyo twita mu Gifaransa chronologie, uko byagiye birakurikirana. Ibyabusangana byabaye aho nyine hatanguye kudeta 1921. Bamirerekano bagiye gupfa, bafashwe barakibwa urubanza rwarahabaye, kandi noneho urwo rubanza abantu bose barabumvise. Muri icyo gihe hariho n'abacamanza n'abavoka b'abazungu. Ibyo byo biranditswe, birahari, umuntu ashatse kubibona yo bironka. Ico banse abo bavoka muri icyo gihe nuko baciye urubanza nk'ubwo muri cour martiale, ko harimo n'abasoda n'abanyepolitike, bavanga n'abasoda, baca barabica.
ko bavuga ati byari gushobora kunguruzwa canke, ariko iyo ari kudeta ahanini ntibyunguruzwa, bakira urubanza. Tufate nk'urubanza rwabaye kuri ubwicanyi uko bishe Rwagasore n'ibindi. Rero aho Veroyenne rero asabye yuko abakomando batwagwa na kapitene Rusiga Paul bamanuka, abatari bake babona ati biraheze. Ko iyo umuzungu avuga ati ndashigikiye bya kudeta yari kuba umuntu, rero yo kwibaza ati ni kubera iki abari biriki muri icyo gihe batabikoze. Ibyo kumbure tuzobigaruka ko ndafise n'ivyandiko bisigura igituma. Akabi gatwengwa nk'akeza n'ukuri. Barigeze kuvuga yuko abo bagize kudeta boba bararondeye Micombero ngo babimushiremwo, kuko bavuga ko ngo yasa n'abahutu da, amazuru manini n'ibindi. Urumva kuvuga ubwoko uhagaze ku mazuru ni ibintu bisekeje, byerekana ko twebwe abarundi turi bijuju pe, canke turagwaye ahanini. Barabivuze ariko ntiyigeze akorana nabo. N'ikimenyamenya we yarajeje kuja kuraba ibwami. Umwami yari yatewe, umwami yararashwe. Ndafise umugenzi yaba ibwami nyene, yari umwana w'umukozi mukuru ibwami, nawe nyene yararashwe ku kuboko, yapfuye ariko yarashwe ku kuboko. Ibyo nibimenyamenya ko koko iyo kudeta nawe nyene ndayicariye ntabihakana yateguwe, ariko kubesha ko hari habo bafatanije ubwo rubanza mu Micombero yoba yabigiyemwo n'ubeshi umuntu atabona icyo koko ashaka gushikako. Icemeza ko atarimo muri ico gihe nuko we yagiye gutabara ibwami. Umwami barashoboye kumuhungisha Ikiriba, ariko yavuye ngaho aja asubira agende Geneve, ntiyasubiye kugaruka ko yabonye ati koko abarundi no guhemuka pe. Ibijanye rero nabusangana mu matohoza abantu bagize muri ico gihe nyene, abanyagihugu ko bavuga ko bababwiye ko abatutsi bateye umwami bashatse kumwica. Hariya Bukeye Busangana ni hafi y'Muramvya aho umwami yagize kuba. Bari bafise urukundo ku mwami. Abo rero bakoze iryo bara ni nako kantu bafashe kugira ngo babagumure kurusha. Kuvuga rero ko bagumutse kubera Micombero Mirerekano yishwe ntiyari bapfe, bari bamufashe muri iryo joro nyene, barabafashe bari babiteguye, urubanza rurahaba. Iyo rero Veroyenne adafata iyo ntumbero
byari kugorana notanga n'intahe ko nabona hariho abasoda b'abazungu bari ko baratera ayo makambi. Jewe narababonye, nari umwana uko iyo kambi yo kuri Atene ni hafi y'imuhira aho twakuriye haji Bujumbura, kuri rya barabara bita 28 Novembre. Twarabona ingene ba progress, hariho n'amasasu yaguye ku nzi wacu no ku mazu yandi ababanyi. Ivyo twarabibona tukiri bato. Uko niko rero ugutuza iyo kudeta byabaye. Nimwibaze ko byari byoroshe, byarafashe nk'imisi 2-3. Nivyo ni ntahe no shikiriza kuko twarabiyaze cyane, nuwa fashije kugira ngo urwo rugamba ruhagarare, Rusigapol, Kapiteni Rusigapol. Ibyo rero nogaruka ko ni igikorwa Severi kirakora. Dukebure koko abari muri Severi barafise igikorwa gikomeye. Uko twagitunganije mu masezerano y'Arusha, twifuza ko ukuri kuboneka ahanini. Itariki umengo ni itariki 25 z'ukwezi kwa Gitugutu. Hariho abandi bapfuye mu nyuma, nka Bamina yapfuye mu nyuma. Abishwe muri ico gihe ntihari Mirekano wenyene, harimo Nyangoma Gervais, Siniremera, Benyuje, n'abasoda ntibuka amazina, n'abasoda n'abagendarme. Bavuga ko hoba harokotswe umwe ku bari yitwa Manuangari Leon, yabaye muri Paripehutu, arazwi cyane Burundi. Bari mu bagize kudeta kuko ntawo yihakana, ntaworonka ingene ayihakana kuko vyose biranditswe, birahari byose. Ubwo bunyoma rero ntitubona iyo koko bushaka gushika, na Serukwavu yahunze. Ntitubona rero ubwo bunyoma iyo bushaka gushika. Intumbero twifuza nuko abarundi bamenye ukuri ahanini. Abapfuye ntituzobazura, mugabo dufashanye kugira ngo ubwo bwicanyi ntibukomeze. Naho ubwo bwicanyi bushobora gukomera kuko inyigisho zabaye muri ico gihe zo kuvangura abarundi, zo guhenda abanyagihugu, mwigeze kubwira ko ari abarundi kubera ibiti muca mukomeza inyigisho zo kuvangura. Oya n'ukuri nibihagarare. Kandi none izo nyigisho turazumva, nibyo biteye ubwoba kuko nizo nyigisho zihagaze ku binyoma, zihagaze ku binyoma ahanini. Dukebure rero iyo Severi, dukebure na leta ikoresha Severi. Twifuza ukuri, ibinyoma n'ibihagarare. Dufashe ubwo buhutu cyangwa ubwo bututsi, abapfuye muri iyo myaka yose tuvuga
nta mwaka n'umwe mu Burundi hapfuye abahutu gusa, nta mwaka n'umwe hapfuye abatutsi gusa. Abo nibo twogerageza kuvugira, kuko 90% yabo ni ntore, nta makosa bakoze ngo baba abahutu canke baba abatutsi. Abakoze amakosa abo jewe nocira urubanza nabo bashinze Casablanca na Morombia, kuko bahemukiye intumbero ya Rwagasore, bahemukiye abarundi batoye iyo ntumbero. Twibuke ko iyo ntumbero yatumye umuzungu yitwa Albert Moss yiyahura. Nimumenye rero yuko uwo wese ariko arakurikiza ibyo by'ubwoko bw'ubuhutu canke bw'ubututsi ariko akorera uyo muntu yiyahuye, kuko ngo Rwagasore amutsinze. None murakunda igihugu c'u Burundi canke mukunda intumbero ya Albert Moss w'umukoroni? Turabasavye mu vyiyumvire aho muri mwese, niba mushaka ko twikukira koko dukomeze inzira ya Rwagasore yo kwikukira, yo gushira hamwe abarundi, nimuve muri iyo nzira ya Albert Moss, kuko muba muri ko murashaka kwiyahura na mwebwe nyene. Mwiyahura mutuma abarundi bamarana. Aho niho nohereza ibyo nashaka gushikiriza. Harageze ko abarundi baca ubwenge, bava muri ubwo bujuju, kuko turazi iyo byavuye. Murakoze. Nk'uko amavuga ko sembere kumwanisha abarundi turavye isi bavuga ko batohoje ko nta kana bontera nimba kuko ari yo ngashaka kumwanisha abarundi. Ntibariko baranywanisha abarundi, ayaba namba. Ahubwo umukuru w'igihugu niba abona ibiriko birakorwa, niba yifuza kuja mu ntumbero koko yo kunywanisha abarundi, abo bantu yo bakwiye kubahagarika, kuko ivyo bakora si neza y'u Burundi haba namba. Umukuru w'umurwi Sévère Ndayicariye, Pierre Claver, ndamuzi neza, no musaba ko yo kwikebuka, aje mu nzira koko yo gusubiza hamwe, abanza aje mu nzira yo kuraba abishwe. Ibyo kuraba ababikoze mu bisanzwe byoja mu matohoza ashaka guca imanza, ariko ushaka kunywanisha abantu nukurondera ukuri, igituma bishwe coco turakizi, ni iyo ngwano ya Casablanca Morombia. Ico gituma rero nico tworaba ko cohera, kuko kidaheze ubwicanyi buzobandanya. Nimwihene ngaho. Uburorero murabufise muri ibihugu byacu bibiri. Ubwicanyi buzohagarara ari uko
iyo nzira yo kuvangura abarundi ihagaze. Rero ntizoshobora guhagarara muri severe, cyane cyane ndayicariye wenyine, Batungwa nayo Aloise yize ibya kahise by'amateka, boshira imbere ukuri. Imbere yuko dushira umukono ku masezerano y'Arusha, narigeze gushikiriza urwandiko mvuga nti abarundi barataye inzira yo kurondera ukuri. Narashikirije ibibazo, n'ubu ngira ndabibaze abo muri severe. Iyi globalisation mukora, ubwo ntimwoyivamwo koko? Mu kadoma k'urutoke, ubwa mbere abapfuye n'abarundi bishwe kubera babise abahutu, babise abatutsi. Ababishe, abatumye biba n'abanyepolitike bo hejuru. Abo bitwa mu kivange ngo n'abahutu ngo n'abatutsi, ni kubera iki boja kwankana? Bamaze gutahura yuko ababikoze bariko bapfa ibibanza. Biragoye none kumenya ko aho hambere muri politike yo kuvangura yazanywe n'abazungu, abahutu bakumiriwe. Biragoye kwemera yuko abatutsi bakumiriwe muri izo ngwano zose zahabaye. Utavyemeye no kuvuga ko wifuza ko ibintu byobandanya. Biragoye kwemera yuko mu gihe c'ubwami hariho n'abatutsi bakumiriwe mu by'intwaro yitwa Bahima. Ugukumira nico kibi co mu Burundi. Ugukumira muri politike, ugukumira mu nzego, ugukumira mu by'ubutunzi, nico kibi cyo kurwanya kugira ngo dushobore gushika ku mwumvikano. Biragoye kwemera yuko ugushaka guhonya ubwoko vyabaye mu Burundi, haba ku bahutu, haba ku batutsi. Biragoye kwemera koko no gushira imbere. Iyo rero muvanguye ngo hari genocide, hari crime contre l'humanité, naho novuga ko ari ubujuju, kuko mu mategeko mpuzamakungu ku vy'ubutungane, genocide canke crime contre l'humanité bihanwa co kimwe, ntivyibagirwa. Biragoye kwemera ko muri 1993 muri province Karusi yonyene abatutsi barenga 60% y'abahaba
bapfuye bagahonywa. Biragoye kwemera koko ko hari ibinogo vyimbwe kugira ngo bahambemo abahutu b'inzirakarengane muri 2022. Rero dukebure abo batwaye uwo mugwi severe, nimuvuge vyose uko vyabaye mu Burundi, nimubone ko hari umugwi munaka mubifatira mu ruvange wakoze ubwo bwicanyi. Ubwo bwicanyi bakozwe kuri bose. Ubwo bwicanyi bwakozwe n'abanyepolitike batashatse gukomeza intumbero yari gukiza igihugu, kandi n'ubu ariyo yonyene izokiza igihugu. Niyo abarundi batoye muri 61. Ntimukomeze rero mubahemukira, babahanze amaso.